umupira uruguru kuko Musongati na Flambeau du Centre Bomamuru Message Ngozi Aigle Noire nizo equipe zifise umupira umva iyo bironke nka equipe zibi Flambeau du Centre na Musongati zo ngaho nyene umva ni match ikomeye ni match iryoshe gusa Musongati yoyo Musongati ku bikombe turayize ya championnat ya bya Coupe du Président ni equipe ihaboneka ni nayo naduserukira neza muri zino kubgawe apana kuvuga kubgawe bakunzi ba JCTV ndabaramukije nizera ko muguwe neza aho muherereye ikaze mu kiganiro c'inkino kiganiro tugiye kugaruka kuri amwe makuru y'inkino yaramaze indwi yose ariko aravugwa ko guhera ku munsi wa mbere kugeza kuri no munsi wa gatano eka mbere tukaba tuza kuja no mu nkino zizoba muri no weekend aho turaza kuvuga nka finale ya Europa League yabaye turaza kuyigaruka ko abakinyi bariko basohoka mu migwi bagenda basezera turavuga nka Luka Modric ba Kevin De Bruyne bariko bagenda basezera inyuma y'imyaka 10 bari bamaze mu mugwi wa Manchester City turaza kuvangaho tuje kuri zimwe muri za transfer ziriko ziragenda zivugwa aho ubona imigwi iyi niriya irimwo iragenda yiyubaka turaza kuvaho tuje no muri championnat aho iyi weekend ariho championnat zose zige zitanu zikomeye cyane ku mugabane wa Buraya ziza kurangira turaza guca muri Premier League turabe Big 4 rugamba muri Big 5 migwi itatu ishobora gukurikira isanga Arsenal no mu gwa Liverpool kandi mu gwa Tottenham turaza kuraba iyo migwi itatu yariyo canke iyifisa amahigwe aya nayandi ni muri kino kiganiro hama mukaba muri kumwe na jewe Kevin nkabandi kumwe na mugenzanje Salum ndakura mu kijambo neza cyane ndashimye bani buhoro si cyane uwe neza kabisa oya ni singaya kwera umunsi ni mwiza ke ni cyiza gusa hari bitagenda neza muga bitotuma umuntu avuga ngo ubuzima bwahagaze birumvikana hari bitagenda neza nyene bitotuma umuntu avuga ngo ubuzima bwahagaze tunyarutse cyane Salum duhere ku rukino rwa finale ya Europa League numugwi wawe umugukunda cyane nyuma yo kugira saison mbi sezigayitse ku mugwi wa Manchester United uraje ukina finale yawe ya Europa League abantu bavuga ati club niza kuyitwara namahigwe yo kubaka umugwi kugura babakinyi nta mukinyi turi burondere tuje ku isoko turondera abari bwanke none birangiye finale muyitakaje mu gutsindwa igitsindo kimwe ku busa no mu gwatatu na Hotspur nawe nyine atari mwizi no sezo ese saro mu gutsindwa kwa Man U koba kwavuye ku mukoca mubi canke ni kuri ni kutagira abakinyi bafise iyo experience yo kuba bamenyereye ama finale n'amahiganwa komakomeye kubganje novuga yuko suma entraîneur mubi muga systeme doje yiwe umwanya umwe iratuma tumugira kwa makenga kuko hari aho ubona equipe aba yanimye ku mukino uba waheze siyagarukana novuga yuko twatangaye tubonye onze kibuje burya munsi Ibiribao dukina na Tottenham kuko twari tuzi yuko aza kuzana abamiliyeri kiperateri babiri ari naco kintu cadukozeko kubwanje sumu novuga yuko atari umukoca mubi ahubwo muri we harimo ica dafise ku myaka yiwe muga Salum ya systeme doje yiwe uvuga yuko udatahura niyo yarasanzwe akoresha aho yaciye muri za Sporting kandi ilare yisi muri Sporting rero sinumviye nuvuga ngo systeme doje yiwe kandi aho yaciye yakina bijyanye ne twarabonye amaresite oya systeme doje aho yarari n'abakinyi yarafise twibuke yuko yarafise abakinyi amaranye imyaka irenga 3 ari muri iyo systeme doje nyene gusa mukuza akazira hagati akaza kubentegramwe ibintu bishasha Man U no mwaka ubaye mubi gusa mu bakinyi fise sabakinyi bo kubura finale ku munota wa nyuma sina bakinyi bo kuba
bari ku mwanya wa 16 uno mwanya aho bigeze muga nta muntu numwe atabibona mani iyo systeme doji niyo yagoye abakinyi yarabananiye kandi naho guma bibahatiramo yeve iyo systeme doji uburyo impoza abakinyi mani yo ikina defense atrowa nabajya baraterare babiri gusa ni systeme yo kudefanda muga turabe kwa mani ntiba kudefanda ahubwo niho tunankisana n'amagori menshi mugize inde equipe zikinira systeme zimaranye igihe zitegura turabire nko kuri Inter Domira ona na Parence yo irakina bijya gusa ntiyankesa cyane nkuko mani yo yankesa mani irankesa kandi muri uko kwankesa ntinafise n'abantu baza rero yivuga ko afise abakinyi batari adapte kuri systeme doje no vuga yo nabakinyi si profile zijya systeme kuko turabibona iya kinga systeme agakinisha umukaseri umwe Bruno Fernandes turamubura kandi ya nitwirengagize yuko mani nta mwataka do class ifise Hojrona kubwawe rero Hojrundi twomukuraho tugahatereka Rasmus muri no approach ya Ruben Amorim Rasmus nta kintu na kimwe bari karafasha ni nka ruji ibiri mu kibuga kuko Kevin nta kintu na kimwe ntanaza no kurekipera sinawa ijya system bikeneye umwataka aza gufasha aba mediateur kuko beshi baba bari inyuma aza kwaga umupira aza gufasha abo hagati abaho umupira hama we badugi abe mye place baze kumuhagaze muri box oro wewe wabari imbere kandi muri ijya system ntitunafise n'umu createur Bruno Fernandes naho bayamwegeje imbere kandi Bruno Fernandes abamwiza iyo afise abakaseri babiri kandi ya system yashizemwe abakaseri babiri niho bona bagerageza kuba efficace ari naco kintu cyadukoze ko kuri ijya finale yazanye mu kasero Tottenham yoyo uburyo yari kirakina yavuga ati ndabahebera ibyo mukina umupira mugabo jewe ndadefanda bikwiye ari naco kintu cyadukozeko kuko urabona ijya systeme Kevin ijya systeme ni systeme ikinisha ugashiramwe abakaseri bafise ingufu kuko ugaruye Bruno Fernandes ku munani ni wa mukinyi atakaza imipira myinshi iyo rero wamugarukanye inyuma kandi wibuke umukaseri twari dufise ujya munsi ni Casemiro ntagifise za nguvu zo kuza gukora waze gukuvra yongera agaruke aguma akora travail nyinshi mu kibuga ari naho hantu yari kuzanira abakaseri babiri Bruno Fernandes agatumaje hajya kwa Mount Rasmus wewe nta wundi mwataka dufise do class uvuge ngo yari gushiramwe me ino system ari karakini ino system Ruben Amorim ari karakoresha yananiye abakinyi reka tuindire tureko mwaka uzoza boba azogerageza gusaba ababona yuko byoshobokana niyo system do mugabe bigoye yivugiye wenyene inyuma ya match uti simpindura ibyo nkina kandi sindi busaba imbabazi abayobozi nimba babona ko byanani ndigiye ndagenda banyirukanye kandi nta nico ndabasaba mugabo yaba boss b'umugwa Manchester United bemeye ko bagiye gufata mu mugongo gufata mu ntoki Ruben Amorim bamushigikire bamuhe byose akeneye Salom ese urabona Ruben Amorim mu mwaka uza mu gihe aba boss bo mushigikira bakamuha nk'ibyo bahaye Ole Gunnar Solskjaer nk'ibyo bahaye Erik ten Hag nk'ibyo bahaye Van Gaal nk'ibyo bahaye ba Mourinho ko umugwi yogumiza muri kino kibanza urimo ubucanke yo wameliora akanawuhesha itike ryo gukina Champions League mu mwaka uza itike ya Champions League yoyo akakanya biragoye mvuze mu mwaka uza oya mu mwaka uza n'ubundi no mu mwaka uzakeve equipe ba ya 16 si ntihita ikugarantisa yuko mu mwaka ukurikira yoronka big for byoroshe muga nkuko bajya boss ba Ineos babivuga haheze n'igihe mama aza Ruben Amorim aza mu 10 nko mu kwa gatatu niho arika yarafise mission na Garneville niyo yamwibwiye ati twakoze amakosa yukongera amasezerano Erik ten Hag ngo ni kubera yaduhaye igikombe cha FA Cup ari naco Ruben Amorim batarakina finale niwe yavuze ati sinshaka yuko tuzotwara ino Europa League idushirira mu maso itwereka yuko
ekipe ikomeye tuze ku isoko tuje kugura babakinyi bamwe bodushira ku gitutu oya ahubwo jijo nshaka mu mwaka uza nze ntangurane n'abakinyi bumva ivyo ndababwira bumva ico nshaka ari naho hantu ubona yarigure Patrick Dorgu urabona ino system yiwe asa n'uyumva neza kabisa. Mathias Kunya wewe hasigaye tuntu dukeya twanyuma ubona abakinya ari karahiga ariko higa jarakeneye kuko no musi arakeneye umwataka wo kwicenda no musi nta Man United nta mwataka ifise muga turabona ahantu ubona agifise ibihanga n'ibinogo ni mwigori arakeneye umuntu kuko Kevin Onana vyaranse Onana si calibre ya Manchester United muga kuri kabiri arafise backup mu mutima wa defense kuko akina defense atru arafise Maguire arafise Reniero arafise Martinez banazaye n'umwana Aiden Haven hagati mu kibuga arafise Kobe Maino arafise Gareth mwaka uzayo kubakirako na nubwo bivuga yuko Bruno Fernandes yogenda ntibiraba officiel gusa Bruno avuga ati club nimba ishaka amafaranga izo ndeke gusa niyabe gikeneye travail wanje ndacyari ngaha yindi jengo Mathias Kunya Kevin zo bifise Amadou Diallo agifise inyota yo gutanga ivyiwe muri Manchester United Garnacho nuko nyene ahubwo ahantu tubona yuko hakenewe umuntu kwicenda Rasmus Hojlund vyaranse nawe nyene si wa mukinyi yotuma wizera yuko kwiceno tuhahiga umukinyi muga jewe Kevin Ruben amuri musi sumu kocha mubi byo kuvuga ngo kuko nta numwe yaciye hajya ahantu ngo tubone yuko ni Manchester vyanse sabatoza vyanse gusa uno musi iyo vyanse babigereka ku entraîneur kuko ni wabara n'abakinyi ni wafata ivyemezo ari nahafatira n'ivyemezo abantu hamwe batabavuga ko rumwe kuko hirya finale umuntu yitwa Manuel Ugarte ntihari kuburamwe n'uwo bitwa Garnacho ari naco Kevin nico kintu cabuze kuko possession yarayifise ibiki byose muga habuze finition y'umukino. Ange Postecoglou inyuma yo kwivugira mu kwezi kw'icenda uti jewe kuri seze yanje ya kabiri negerezwa gutwara igikombe hariho hose atwara igikombe ayaje arabishimangira atwara igikombe ciwe naho umugwi wa Tottenham Hotspur uri mu bihe naho nyene bibi ese igikombe nticoba kigiye kuba imbarutso yo kwiyubaka k'umugwi wa Tottenham cya gikombe gitereza kuba imbarutso kuko nk'ubu wareba rose miliyoni jana zo kwiyubaka urumva urose qualification direct muri Champions League kandi hariho amafaranga muri rya mikino 8 baba bari muri knockout stage hariho amafaranga bagenda barabaha urumva n'ikintu n'amafaranga babungutse kandi kuri club iba yabaye ya 17 umva n'igihe myanya muri Premier League hariho amafaranga bagenda barabaka turumva yoyo iri nyuma mugabo ikintu kigomba kikureyo ni ino Europa League batwaye kuko ino Europa League izoza kubafasha kuki kugura abandi bakinyi gushiramwo kuzani kwa kapiteni wabo nabo kapiteni nguvu zahetse kandi barakeneye undi mwataka dosuti azoza gufasha Dominique Solanke cyangwa bagure no mwana bakuye muri kwa Bayern Dominique umva gutwara igikombe cya Europa League ni ikintu kizobafasha di côté financier kuza kwiyubaka kuzana abandi bakinyi kuko muri Premier League nubwo ufise abakinyi 30 Kevin utegereza kuzana izindi ramforo z'abakinyi bakiyabaza gufasha abo bari bahari umva ni ikintu ciza ni ikintu kizobafasha kwiyubaka birumvikana cyane tuva kuri finale ya Europa League twerekeza mu gisagara ca Madrid aho distributeur agreye umuregend artiste mu by'umupira w'amaguru agiye kuva inyuma y'imyaka 13 agiye kuva mu mugwi w'ibwami mu mugwi Madrid nawe sundi ni Luka Modric navuga Luka Modric imyaka 13 yaramaze muri ya Madrid nubwo yajiba mu ari sous-estimé bavuga ati ubu ni kuko umwaka wiwe wa mbere abafana batoye ati niwe mukinyi niyo flop ya mbere mbi Real Madrid igize mu mateka gusa petit à petit warabona ko bigenda biraza haragera yaho bakanatiyo ikomeye bena Casemiro na Toni Kroos uno musi Real Madrid yahomvye nta mukinyi numwe ari muri staff ya Real Madrid atanditse atagize icavuga ku
kugusohoka kwa Luka Modric ubivuze neza, ni umartiste, numugeni, numudistributeri, ni wasereva abandi. Karakteri ziwe mu kibuga yakora nk'umudistributeri akongera agakora n'umurekiperateri, kuko agifise inguvu ari kuri rya myaka myiza yiwe yarafasha kuza kudefanda, akafasha no kwataka. No hari icyo yafashije Real Madrid, na Real Madrid ahico yayifashije abantu benshi meme n'abafana ba Real na Barcelona ntibazigera bibagira Luka Modric. Ikintu cyo kiri do capital atazofana mwibagiye ko nukubaha ni gutanga assist 2014 yijya finale ya Dersim, bakonvenka yuko abagalacticos bagarutse inyuma yaho bari barondeye Champions League imyaka myinshi. Luka Modric novuga yuko ntibazomwibagira kuko niwe yabaye imbarutso y'igori rya Sergio Ramos, acana komereza aho batwara ibikombe. Numukinyi yatwaye Ballon d'Or muri periode ya Messi na Ronaldo. Urumva n'umukinyi akomeye. Real Madrid irahomvye muga Real Madrid ihombye gusa, ahubwo buri muntu wese asanzwe akunda umupira w'amaguru abwirizwa kuzokumbura Luka Modric. Hari pass yigeze gutanga bakina na Chelsea, sinzi iyo match niyo hari muri Ligue des Champions exterior yatanze exception kwa Rodrigo Goes. Abantu ntibaryoherewe igori rya Rodrigo, ahubwo baryoherewe assist. Muri we afisemo ubugeni, afise maturité. Kevin na wa mukinyi afise fair play, ntuzomwumva ngo ariko arashwana n'abandi bakinyi. Meme n'abakinyi ba Barcelona bavuze ati Luka Modric tukifurije ibihe byiza ugiye, kuko Kevin yabana nabi. Yari na wa mukinyi ubona staff ya Real bamwe bamufata nk'umuvyeyi wabo, ba Rodrigo, ba Bellingham, bande na Mbappe bakinanye umwaka umwe, kandi nizo match nyinshi ntiyanazikinye. Yavuze ati turahombye. Ese iyi Real Madrid tubona ko trio yayo y'abamediatere bose baheze. Real Madrid yatwaye Decima, hasigayemo umugabo umwe yitwa Dani Carvajal. Reka mfatire kuri Luka Modric agiye. Ese urabona Xabi Alonso biza kumworohera kuronka Leyerema umukinyi ashobora kuza gutanga n'iburi kimwe cya kabiri c'ivyo Luka Modric yoba yaratanze mu Real Madrid? Kebe biragoye nko kuvuga ngo ntiyotanga kimwe cya kabiri, ahubwo wasanga banarosa utanga ivyo atatanze. Nkuko ico kiragoye, ahubwo kuronka umukinyi azoza atanga nk'ivyo Modric yatanze. Nico kigoye. Reka tubirabisha amaso bwa kuronka wotanga icya kabiri c'ivyo yatanze, nizera ko ashobora kuboneka. Kebe Cristiano Ronaldo yaravuye muri Real Madrid, asiga yanditse Champions League muzoyikumbura nubwo bamumisinze bamubuze, gusa hari ivyo bagezeko. Muga isoka rya Luka Modric hari ikintu kizogora Xabi Alonso, kuko ubu muri squad afise azokoresha mu mwaka uza. Kevin n'abakinyi bose bato, meme no Carvajal ntazokina match nyinshi, kuko nabo bona bamurondereye umuramplasa wiwe azoronka umwanya twizera, kuko azokina umwanya munini, kuko baguze umukinyi ubona bari bakeneye. Kuko Dani Carvajal niyo kwanshena sezo yose. Keva umukinyi agize ACL muri uno mwaka twamatubona ko no mwaka ukurikira hari ikintu kibura muri yo mu batwaye Dersim. Mu basigaye Kevin akazi gasigaye kwa Xabi Alonso niwe, kuko umantreneri akaza abafise ni guhiga ivyiwe mu bakinya abafise no guhiga ishusho yiwe, kuko ntibamuzanye tuvuga ngo bamukuye ahantu tutazi, nubwo atavyishare bwakore gusa. Xabi Alonso sumu umantreneri muga Real Madrid irahombye, kandi ihombye ya maturité, kuko akakanya ntisa umukinya asigayemwe uvuga ngo yotwara abandi n'umuridera akomeye mu bazaba batanguye mu kibuga ni Valverde. Kandi na Valverde nawe ubona hari ikintu hadafise nk'icyo Luka Modric yabaha. Akazi gasigaye kwa Xabi Alonso ingene azogerageza kuba kwashena ekipe yiwe, kugerageza guhiga abotanga ivyo Luka Modric atanga. Gusa uno munsi arafise umwana tubona nk'icizere gikeya, niyamwubakira akazaramuha iyo mikino mike turabona ko Real Madrid tuzobura Luka Modric wese muga tuzoronka igipande. Birumvikana yaje ata kintu na kimwe
amaze gutwara mugabo avuye muri club ari we mukinyi wa mbere afise ibikombe byinshi 28 yatwaye Champions League zitandatu ari kumwe n'umugwi wa Real Madrid nawe ni Rukita canke Luka Modric. Tuve i Madrid tuje muri Man City inyuma y'imyaka 10 nawe nyene yaje atacha afise ahavanye ibikombe vya Premier League, ahavanye za Ligue des Champions, ahavanye za FA Cup, ahavanye za Carabao Cup. Nawe ni Kevin De Bruyne nawe nyene yagiye kubasezera. Bamwe amaranga mutima aragaragara ku mumenyereza Guardiola akorora n'amosozi. Ese ubona mugabazi ku izina rya Pepe Guardiola agiye kubaho gute adafise uruti rw'umugongo gwiwe, adafise uwamuha oxygene wiwe ariwe Kevin De Bruyne? Namwe kanovuga ntaciye kure haseze aba legend mu mupira. Kevin hagiye abantu benshi tuzovuga batanguye gukina natwe tubabona mugo no muse baragiye, urumva n'igihe kirekire. Kevin De Bruyne imyaka 10 yaramaze muri Manchester City, nta muntu numwe, nta mufana. Kevin uno musi dutinya Man City kubera abantu babiri, n'abafana ku ruhande baravuga ati De Bruyne ragiye, reka turindire kwa Guardiola turabe ingene Man City izobaho, izosaragoringa. Ari naco kintu twarabonye amosozi yakoroye kuko arazi ubugiye kubura umukinya nka Kevin De Bruyne. Kevin ububuze colonne vertebrale iri capitale kuko ububuze wa mukinyi. Rero Yesaya niwe yavuze ati hagiye umuntu yangize uwo ndiwe barahe Sterling bose, kuko Kevin De Bruyne yafashije abakinyi benshi kuko si wa mukinyi yarafise iyo egoiste yo gushaka kwitsindira amagori menshi. Wowe yarakreya n'amagori akayatsinda kandi agafasha na equipe akifasha nawe nyene. Man City yaje muri Man City avuye muri Wolfsburg kwa Chelsea byaranse, ahaza atakintu na kimwe. Uno musi yabafashije gutwara champion zitandatu. Champions League yoyo bari banyotewe. Kevin buryo umukinyi yitwa muri legend mu gihe aba yatwaye Champions League muri iyo equipe, kuko turabona abatwara ama champion bakagenda muga bagahabwa honor yuko bamaze imyaka myinshi muri equipe muga ntibahabwa agaciro. Batangiye no gusaba ati dukeneye stati ya Kevin De Bruyne Etihad. Kubgawe Kevin De Bruyne niwe mukinyi wa mbere mu mateka yoba maze kubaho w'umugwi wa Manchester City. Ndibaza ntoye mvuze ati niwe wa mbere noba ngiye kure y'ukuri, kuko Kevin gutora umuntu wa mbere kenshi mu bajwere biragoye muga ari mu beza batangurira. None mbwira nk'uwo uvuga mu rute. Oya si kuvuga afise ibyo bintu yakoze muri Man City akagera ko biruta ibyo KDB yahaye Man City. Kevin De Bruyne, Kevin Sergio Konagoro nta mufana n'umwe Man City azomwibagira. Meme naye yati twese turabizi ko Aguero ari legend w'umugwi afise ibyo yakoze. Mugabo Aguero ntago uyu mwanya turiko shandemeza ntago ari kuri calibre yo kwitwa wa mbere muri Man City par rapport ya Kevin De Bruyne. Tuta basi kubgaho Kevin De Bruyne wo mugira wa mbere kubera iki kuyihe mpamvu? Nta kintu na kimwe afise atahaye Man City, nta kintu na kimwe yari afise atafashije Man City. Buri mukinyi wese yamuciye iruhande. Uwarandi bitsindo yaje gutsinda yabitsinda ku bwa De Bruyne ko twarabona yadahari. De Bruyne yahaye season nziza umugabo azwi ku izina rya Raheem Sterling yaramenyeye niyo Premier League mugabo ntitwari bwigere tubona Sterling atsinda ibitsindo 25 muri champion mugabo ku bwa presence ya Kevin De Bruyne. Na barero isa bose bamushimiye ba Riyad Mahrez. De Bruyne afise ama assist menshi. Oya kuvaho yinjiriye muri Man City Kevin icyo Man City cyose ifise Kevin De Bruyne agifise mu ruhara kuko no kunagayo nari mvuze iyo Champions League nahe afise, kandi Champions League niyo Kevin niyo etape ya nyuma ku mugabane w'uburayi ko ku mukinyi yuko ndasumba bahaciye. Tuva muri Manchester City tuja muri Barcelona. Inyuma yo kugira saison nziza umugabo azwi ku izina rya Rafinha
bamwongeye amasezerano yo kugera muri 2028 ese ubona ari shwa diri ku mugwa wa FC Barcelone canke bashobora kwicuza uko kongereza amasezerano Rafinha ayo makengo ufise niyo kuri tennis bari bafise kuko Rafinha afise imyaka 28 no musi tuvugana kandi sezo yiwe nziza gize keva yigiza kuze mugabo ntitwogira amakengo ko na Dembele Dembele avumbutse ku myaka hiyo nyene ntibazicuza mugani yabari forme yaragize bazicuza kuko iyo ongeje amasezerano ari muri equipe bagushira kuri salaire niniya kandi aho gusa uno musi Barcelona irongotse kuko isinyishije umukinya akomeye Kevin Rafinha ego yari yaraterewe ikizere mu mwaka uheze gusa uno musi ibinyamakuru byinshi byaranamutuye mu equipe y'umwaka batora kuko numukinyi ubona yafashije FC Barcelona niwe mu favori wa mbere kuri Ballon d'Or havuye Dembele mu gihe Dembele yobura za Champions League niwe iyo bagera kuri finale bagatwara iyo Champions League yabariwe mu favori wenyene yirebanga kuko travail ikintu cyambe Rafinha atereye ubwoba kw'abantu muri Champions League yabanje atwereka kakazi ka Cristiano Ronaldo atsinda amagoli menshi ama-assist menshi aza gufasha ikipe kuri ya mikino yari mukeneye yafashije Barcelona ku mukino wa Benfica afasha Barcelona no mu matsinda yabakuyeko Bayern Dominique yatsinze Real arero tour Kevin Rafinha kongera amasezerano kuyiwe nta mufana n'umwe bigira kwambigite muga twiso jewe nimba ari forme zikigi kuba bamwongereye amasezerano bashobora kubyicuza mugabo nimba agiye kuba umujoueur de classe mondiale kuri iyi myaka fisu ariho bibaye atari forme agize ngo ejo ngo azogire me forme kubganje ni shwadire kubwa uvuga yuko yo bari forme gute keve ku umukinyi akuze kenshi yo tubonye umukinyi Rafinha novuga ko ari forme gute twaramubonye akina zarire akina muri za Sporting za Leeds gusa muri Leeds wibuke ko yari umukinyi akomeye muri equipe nkijya yashaka no mu equipe mesha akomeye joueur de classe mondiale araje muri Barcelona saison yiwe ya mbere turabibonye tugiye kumubona ubu rero bizoza kunyemeza katari forme muri seziza niho nzemera ko Rafinha ari Rafinha de classe mondiale atari Rafinha w'amaforme kuko ibintu kubikora sezimwe biroroshe bikagora mu bakurikira gusubiramo bya bindi nyine ikintu cyambere cyateye amakinga abantu benshi Barcelona no mwaka yabaye nziza yose muri Barcelona nta mukinyi umwe mubi wokuramo na Gerard Martin ba Hector Foro bose n'abakinyi benga bateye ubwoba nanje amakenga afitiye ndafitiye abakinyi babiri ndafitiye Dembele na Rafinha kuko bose ni meme aje kandi ibyo bakoze no mwaka bakoze ibintu bikomeye mugato ntitwirengaze ko bari mu equipe izo equipe zabo ziri favori kubafasha no mu mwaka uza bitagenze nabe kuko Barcelona umukinyi kirahirwa nubwo itomubura ntiwaje kitutu cyane kuko hajyari bahashakira umukinyi ko Williams biranka gusa abandanije performance y'uno mwaka yarafise mu mwaka uzayoba hoho yoza ari favori ateranye ubwoba kuri Ballon d'Or. Salomu tubwire muri za transfer ziriko zivugwa ku mugabane wa Buraya. Transfer ziriko ziravuza ubuhuha harimo transfer zimaze guhera nk'iya Dean Hugisen Trent Alexander-Arnold bobo baraheze n'amatest medicale harimo abo bazerekana mu ndwiza Manchester United yagiye kwa Wolverhampton muri kwa kwiyubaka kwayo ijya guhiga umuplaymaker wabo akina no ku ruhande afisa niyo karite yo gukina ku itenda Matthias Cunha hasigaye nka 10% iyo transfer Real Madrid no bwo ko muri no sama niyo iyoboye muri za transfer kuko turabona mu mwaka turimo harimo ibihengeri byinshi yagiye irabona ari shaka no kwiyubaka niyo yasinyije umusore aduka izina rya Dean Hugisen Trent Alexander-Arnold byaraheze inashaka umunimero 3 mwiza wa Benfica Alvaro Carlos inashaka n'uwo kwitwa umumire ekiperateur wo kwa Stuttgart yitwa Angelo Stiller
Kevin umuhungu mwiza ndamubona umuhungu w'umunimero 8 mwiza cyane akinisha kubafu ubona yanimaje akina neza Liverpool byaraheze yarasinyishije umunimero 2 Jeremy Frimpong kwa Trent Alexander-Arnold novuga yuko ubu nta mwonga munini isigaye kuri nimero 2 ubwo isigaye kuzana gatatu ari naho bona yakajije ku musore wa Bournemouth Milos Skerkez ishaka gusinyisha umunimero 3 ize kuyubaka kwa Robertson ubona ari karakura Arsenal nayo nyene ubona ari no soko irafise ikindi kintu ishaka kwiyongera irashaka amagori irashaka n'umukase ishaka Martin Zubimendi igashaka n'undi musore w'umwataka azuki izina rya Gyökeres muga Gyökeres ashakwa na Andrea Berta Sporting Direct Arteta we yavuze ati je nshaka Alexander Isaac mva ni muri za transfer ziriko ziravugwa hariho na Girape ba Osimhen bariko barashoka muri Manchester United Real Madrid irashaka n'undi mukinyi azuki izina rya Enzo Fernandez tutazi neza yuko izoza kubomora bank imukure kwa Chelsea Bruno Fernandes ari Hilal yakamejeje Rodrigo goes Arsenal Liverpool Man City Real Madrid yavuze ati office miliyoni 80 azengaho mukinyi soko Morgan Gibbs White Man City yavuze ati gusohoka kwa Kevin De Bruyne turakeneye undi mu playmaker mwiza ari naho bagiye guhiga Gibbs White muri Nottingham Forest Luis Diaz Barcelona yakamejeje ishaka umukinyi aza gufasha Rafinha hajya kina Cristiano Romeo wa Tottenham Atletico Madrid yasaze ngo ikeneye kwiyubaka izana umukinyi yo kuza gufasha Jimenez na Savic ubona Kremarengere wewe Kremarengere nayo bazomureka yigi Rafinha novuga yuko yongereye contract nabe kwareje kuvuga abakinyi novuga transfer ziriko ziravuza ubuhuha nabo na Man United yasize abakinyi hanze 8 yasize abakinyi 6 ukeneye ufise amafaranga azana amafaranga kuri Casemiro Onana Garnacho Rasmus Maino Bruno Fernandes Kevin umve equipe ishaka kwiyubaka umve n'abakinyi ishaka gusohora bishika ko batari mu mipango ya Ruben Amorim ko yanisabye ati je ni mumpa abakinyi niyubakira iby'iwanje babakinyi bahura na ya systeme doje yiwanje kivuga sora ko Bimaino na Garnacho abana no uzoshiza kuzana abandi amaze n'inkino nyinshi atamukinisha oya yanababaye kuri ya finale kureka kumukinisha yakinye match zibiri za demi finale agakina na match yo kwa Olympique Lyon muga kamwima yamuha 20 minutes za nyuma 27 minutes za nyuma zo kuri ya finale byanamubabaje birumvikana tuje muri za championnat ziriko ziragenda zirangira ku munsi w'ejo La Liga izoba yagarutse ku ndwi yayo ya nyuma ya 38 umugwi wa Real Madrid uzoba uri mu kibuga igihe c'isaha 10:15 aho uzoba uri kukina n'umugwi wa Real Sociedad niho hazoba no gusezera basezera Ancelotti bacisezera na Modric mugaruka Modric azogenda après Coupe du Monde de Club n'izindi match nyinshi zizobandanya ziba muri Premier League niho ibintu bisa nibikomeye aho imigwi 3 yonyene ari imaze kuronka qualification ya Champions League yo nayo ni Arsenal ni Liverpool hamwe n'umugwi wa Tottenham Hotspur iyindi migwi yose ikigwana aho twovuga nk'umugwi wa Manchester City umugwi wa Newcastle umugwi wa Chelsea umugwi wa Nottingham Forest eka n'umugwi wa Aston Villa iyo habura bishakamwe imigwi 3 izozisanga iyo yindi 3 Njaka tugaruke kuri iyo migwi mvuze uko ari 5 match ifise hama du prédique tubiganire ko turabe imigwi 3 izova muri gitanu umugwi wa Manchester City igihe cy'isa match zose zizoba igihe cy'isa 11 ku munsi w'Imana umugwi wa Manchester City uracakirana n'umugwi wa Fulham City zoba yatembeye kwa Fulham umugwi wa Aston Villa uraba wagiye yo Trafford kwa Manchester United kiraro umugwi wa Newcastle United uraba wakiriye umugwi wa Everton umugwi wa Nottingham Forest uraba wakiriye Chelsea umugwi wa Chelsea de Blues match yo kuraba Sarum umugwi wa Manchester City ufite 68 niwo wa gatatu uwa kana akaba Newcastle 66
uwa gatanu kaba Chelsea 66, uwa gatandatu Aston Villa 66, windwi Nottingham Forest 65. Byumvikane ko imigwi yose ishobora kuja muri itanu ya mbere. Umugwi wa Man City usabwa gutsinda no kunganya mu gihe abandi bataka, mu gihe hagize umwe atakaza yo ikabayanganije igakwiza 69, biraboneka ko yoronka qualification. Ese iyi qualification irashobora korohera umugwi wa Manchester City imbere y'umugwi wa Fulham? Man City yoyo aho bigeze, Kevin, Man City maze kwiraba imyaka 4 mu mpera za sezo izumenga baza bafise ikindi kintu babashaka. Man City kwa Fulham nibaza kubuza Man City amanota n'akazi gakomeye. Mugana Man City nizo bigiye gutora, kandi bari Craven Cottage cyangwa bari Etihad. Bari Craven Cottage zoba yatembereye Man City. Nabo nyene match zobagora kuko Craven Cottage mugabo nkeka ko kubera bazi ico bakeneye. Man City na Rodri wabo yagarutse, ba De Bruyne bariko baragenda ngira bazotanga ingufu zose, abantu twoba yini shwadira abantu ahubwo bagende birira amafaranga kuri hariho equipe zibiri Man City Keve gusa ino big fan ntago yobura City yo iri na favori kudisoma, ntago yobura kuja muri Champions League. Tugiye ku rukino rwa Nottingham Chelsea, niyo match iri capital kuko ngaho uzotsinda ndabona nawe nyene azo bafisa amahi. Kuko Aston Villa Chelsea ahandi hantu yotomborera mu gihe Aston Villa twaba Man yo bayayitsinze muga kubera zose zizokinira yemo tavyo kuvuga ngo ndarindiriye. Chelsea itegereza gutsinda sire cert. Nottingham nayo nyine ivuga ati nsinze ndaja muri Big If. Urumva ni finale ni finale ya Champions League kuko yabizo nguvu za Nottingham gutsinda Chelsea byoshoboka na Chelsea gutsinda Nottingham byoshoboka, kandi na advantage handi hantu iri nuko Chelsea zobiri City garant kwa Nottingham. Kwa Nottingham tubona ama equipe menshi yarahaguye Kevin, nubwo Chelsea ubona imeze neza ijana kwijana gusa yo byotuma gusa kwa Nottingham ifista akazi sawa byotuma mugabo paraporo yuwo bagiye guhura rero nifitiye kuko bose barondera bimwe, yaba ari Chelsea yaba ari Nottingham Forest bose bariko bahiga ibintu bimwe. Rero nico gituma novuga ko abafana ba Chelsea batoja ngaho ngo basike bwose nabonye match babona ko izobakomerera. Tuja kuri match zibiri ari nazo za nyuma, Manchester United n'umugwi wa Aston Villa. Ubibona gute? Aya Man yo ino mwaka mu nkino 8 mwifitiye amanota 2 musore. Kuva mu kwezi kwa mbere Manchester ifise amanota 9. Umva kuva mu kwa mbere abakinyi ba Man yo bahembwe indwi kundu bahaye equipe amanota 9. Wumva ico gisebo, wumva ako kamaramazi. Nta equipe nimwe Old Trafford nta equipe nimwe no mwaka itahatsindiye. Man yo nta equipe nimwe. Wowe rero uvuga uti na Aston Villa azihohoshe ku kanyuma. Aston Villa ni tijajara. Davyo mukino wabo muri weekend iheze ku wa gatanu windwi iheze. Ingene bakinye match yabo na Tottenham. Nibaza gukina match nkuko bakinye kwa Tottenham, Man yo bazoyitsinda hejuru yabiri kuduga. Kuko bo barazi ico barondera. Kandi Man yo uno mwaka nta kirondera. Nta nico yokiza nubwo tsinda amagori 2,000 kurujya mu sinaki na kimwe. Newcastle Everton. Ahantu byoroheye kwa Newcastle ni kubera Newcastle no mwaka iragerageje kwerekana yuko iyikiniye muhira ntuhava. St. James Park Everton irikiri sararambya muri no phase retour, gusa nta kintu yoza kubuza umugwi wa Newcastle. Nayo Shwadiro nanje muri Shwadiro notanga Newcastle notanga Shwadiro yuko izotsinda Everton kuko nayo nyine irafite ikishaka. Kubgawe rero imigwi 3 iziyongera kuri jya 2 tuzi inyuma yo kumunsi w'Imana niya akazi gakomeye. harimo Man City izotsinda, harimo Aston Villa izotsinda, harimo Newcastle izotsinda. Chelsea sinzi byaye no kwa Nottingham kuko Chelsea akaya sinovuga ngo izotsinda kandi Nottingham sinovuga ngo izotsinda. Gusa amahirwe menshi cyakagende Chelsea zizoze guserukira Premier League mu mwaka uza, kuvuga no mundi mwaka hazogira ico bongera kuko mbona muri no myaka basigaye baraba
ama ekipe yageze kure yaserukiye Champions champion League ayisigira amanota meza. birumvikana tunyaruke cyane tuje ku mugabane wa Afrika hagiye kuba finale retour ya Confederation Cup ku munsi w'Imana umugwi wa Simba uza wakiriye umugwi wa RC Berkane yo muri Maroc. Match are umugwi wa RC Berkane wari watsinze ibitsindo 2-0 umugwi wa Simba Sport yo ngaho mu gihugu ca Tanzania. Ese urabona umugwi wa Simba Sport ushobora gukora remontada kuri uno mugwi kuri bano barabu dusanzwe tuzi ko iyo yagutsinze ibitsindo bigera kuri 2 bigoye kugira umugongo. Umwarabu yakonse mu ibitsindo 2. Kev aza gukina nka mita ya kabiri uko Tottenham yakinye mita ya kabiri kuko bo barakurekera umupira bavuga ati twebwe security y'amagoli turayifise ahabwo wicurondera iryo goli mugandazi nta gifurose ego Simba ni nziza kandi advantage bafise bazoba bari imbere y'abafana babo umva iyo advantage wanje wa Mukapi zoba yuzuye ni n'abafana ntibazokinira iwenja Mukapi bazokina Zanzibar umva gusa ni hafi yaho déplacement y'abafana bava Dar es Salaam baza Zanzibar ni hafi ari naco kintu burya namwe bariko barasigura igituma muri Afrika haba finale zibiri baricaye bararara baravuga ati hakinye finale imwe nk'ubu nka equipe nk'ubu tuva nk'ubu nka Simba ikahagira ikazokina na Mamelodi bakazoja gukinira nko muri Maroc cyangwa mu kindi gihugu bati aha abafana ntiboronka itike yo kugerayo ari naco kintu bakiriko bararaba gusa ikintu cy'itike kiracagoranye kubwawe rero ubona Simba ishobora gukora remontada cyangwa igikombe cyaramaze kuyica mu myanya igikombe cyaragiye akazi yokora yorigyo rimwe mugani finale keve finale gusa ikintu cya mbere tandukanye wibuke ko uyu mwaka turiko tugenda tubona ibitangaza imigwi yari imaze imyaka 70 yindi mara imyaka 100 badatwara ibikombe oya muri Afrika ho barafise ingene ibintu byabo ese Simba ho ntiyo bari ryo ryambere igira igikore kikavuga ati kuko RC Berkane yo ifise 2 imaze kubitwara oya Simba ahantu byapfiriye Simba kuma match yare keve match yare burya ni naco kintu kiza gufavoriza equipe iyo equipe yakurose nk'amagora 2 match retour baza bameze neza mu mutwe kuko baza bati twebwe dukina byose amagora 2 ni menshi ubwo ico tugira tubagore mita ya mbere bigenda ari 0-0 mita ya kabiri nubundi muri mita ya kabiri turaza gushiramo agasukari muga Simba yo bikora kuko Simba ifise abakinyi beza muga sabakinyi baza guhagarara imbere y'umwarabu Berkane birumvikana tuje kuri Champions League CAF Champions League finale yayo match are muri South Africa y'Epfo mugwi wa Mamelodi Sundowns uraba watakanye ku munsi wa gatandatu n'umugwi wa Pyramide FC bose ni 0 trophy muri CAF Champions League mugabo umugwi wa Mamelodi wowo maze muri iyi myaka 5 urakinye quarter finale 2 ukina demi finale 2 mugabo umugwi wa Pyramide novuga ko ariyo sezo yabo ya mbere nziza bagize mu mateka muri Champions League cyane match yo kuraba kuko ni match keve equipe zo mu Barabu iyo zahena kuko zikunda gukina na equipe zo muri za Afrika y'Epfo no mu myaka ya kera za Vita Club zikigera kure gusa Simba kuvuga Mamelodi Sundowns kuza gukina na Pyramide Kevin ni match ikomeye arina umuntu azoronka amahirwe yo kwiraba azoraba match spectaculaire match ifise nguvu kuko Mamelodi nabo bashaka kugira iki bashaka iyo nyenyeri Pyramide nako niko kuko nyene kandi twama tubona izi equipe zo mu Barabu iyo kuko zigera kuri finale keshi kandi ziza ziri favori kuko zozo ziriyemera zibati umupira muri Afrika yentwe tuofisi mugabo Pyramide ntago twovuga yuko ifise ibyisumbya Mamelodi kubukomezi bwo kwitwa umugwi wo mu Barabu ukomeye cyane kuba wovuga ko usumbya ubukomezi Mamelodi Sundowns kipe zo mu Barabu igihe cyose Mamelodi yagenda ihagarikwa muri izo demi finale nuko yabe yahuye n'umwami mwami oya Mamelodi no mwaka izotanga kazi gusa kubera nawe ihuye na equipe Pyramide ni equipe gowe ni equipe iteranye kubgawe rero
Tom prediction ku match ya mbere ndazi ko hariho na match retour kandi umwarabu turazi twese iyo yasohotse kagerageza kudefend yirekura ari muhira prediction iwanje no kuri match ya mbere bya match ya kabiri tuzobigaruka match yare ni rimwe birumvikana tuva ku mugabane wa Afrika tuza hani wacu Coupe du Président finale derby yo mu ntara ya Gitega Flambeau du Centre Musongati barabakorokeye mu kibuga bamwe bavuga ati twiyambika umutama imbere y'abafana imbere ya nyene icubahiro ubukuru bw'gasanzwe naho nyene ari havuka atatwihera igikombe umugwi wa Flambeau du Centre uvuga ati na inyuma yuko nyene icubahiro ari wagihaye umugwi wa Musongati muri 2020 utsinda umugwi wa Rukinzo kuri stade Ngoma nyene umugwi wa Flambeau du Centre nawe ati natwa kidu na nyine navuga son excellence ni match nayo nzomuryohera kuraba kuko ni equipe ziwabo kandi equipe ziba ziri imbere y'abafana stade zoba yuzuye n'abafana bazova mu zindi ni na match zerekanwa ku buntu kwinjira biri grade umva ni match finale y'igikombe cy'igihugu burya keshe finale ubusanga kuko haba habaye ubvere ama equipe menshi kandi bagiye ubaciye muri direction nini gusa umupira ntukiringahe Bujumbura ahubwo umupira waduze ruguru umupira ruguru kuko Musongati na Flambeau du Centre Bomamuru Message Ngozi Aigle Noire nizo equipe zifise umupira umva iyo bironke nka equipe zibi Flambeau du Centre na Musongati zo ngaho nyene umva ni match ikomeye ni match iryoshe gusa Musongati Musongati ku bikombe turayiza bya championnat bya Coupe du Président ni equipe ihaboneka ni nayo naduserukira neza muri zino kubgawe apana kuvuga kubgawe kukuvuze ngo ni equipe Musongati ifise Coupe du Président imwe imaze gushika muri finale ryo rimwe rya 2020 Flambeau du Centre nayo imaze gukina finale zitatu niyigira kane nubwo atani imwe iratwara ese nigiki gituma uvuga ko Musongati ari yo yoduserukira neza kandi Flambeau du Centre ari club imenyereye nizo finale yana mvuga yuko ni experience ndabiye kuri experience kuko equipe experience Musongati ifise Flambeau du Centre yo ntifise muri finale imaze gukina finale zitatu baramaze nabo nyene gutwara Primus League baramaze no gusohoka mu majambo make ni match icambere izoba ari spectaculaire haba hanze kubafana ko Musongati n'umugwi w'Igitega w'abafana b'Igitega witwa ngo ni Gikundiro Flambeau du Centre nayo ni umuntu umva hari ubwo bukeba hama tugeze mu kibuga naho novuga ko ari ubukeba nyene kubakinya ubwabo bwo bamwe kumva ati dutsinde dusohoke tugira ayo mahigwe natwe yo kwigaragaza mu nkino mpuzamakungu na kajyo ko kwihora kumumenyereza wa mari nta kagiro kuko 2021 niwe yabashikanye finale umugwa Flambeau du Centre mugabo baca baramwirukana inyuma yo gutsindwa ayibuze novuga ko arakajyo keza ko kwerekana yuko ari umumenyereza ashoboye ku ruhande rw'umumenyereza wa Flambeau du Centre nawo Ndodi nawe nyene novuga ko arakajyo keza ko kwerekana nawe nyene yuko ari umumenyereza wo ku rwego hejuru akwiye kwicara abandi bicaye rero ku bwanje ndaha mahigwe 80 kwijana umugwa wa Flambeau du Centre yo gutwara kino gikombe ubwawe ni wahegwe yiwanje keve tenda ndatinya umuntu afise experience muri ico kintu Salum yo experience uvuga ko umugwa wa Musongati usumbya umugwa Flambeau du Centre ni yahe umugwa Musongati mu myaka 5 kinye finale imwe umugwa Musongati mu myaka 5 nta Primus League nimwe utwaye umugwa Flambeau du Centre mu myaka 5 kinye finale zitatu nubwo nabuzemwo ni imwe plutôt nkinye zine ni igira kane zitatu narazibuze ni ya kane ntaramenya ikizovamwo mu myaka 5 ndatwaye Primus League ese Sarumu n'igiki gituma unyemeza ko aho bahuriye Kevin muri Coupe du Président bagiye guhura ari Musongati igifise Flambeau du Centre nayo igifise mugabo ifise izo finale ya ikubitwa ega kugera finale Kevin kugera finale nyinshi ugakubitwa ntibisiguye yuko uri mu adversaire iyo terana ubwoba numa adversaire nyara teranya ubwoba ubu ko bagute kandi hagera bikanga
ubu kugera kuri finale zitatu meme niya kane ntuba wizeye kuko ugenda ufise ubwoba nabuze iki muri finale zitatu ziheruka gusa ni naco kintu kizokomeza amazi ugiye gukosora ivyo wabuze muri finale zitatu urabe ingene wo bikosora bitandukanye ya mbere warayuze niya kabiri urayibu niya gatatu une fois passe deux fois trois fois rero incuro ya kane yabaye akamenyero ahubwo flambeau d'essence ni kuziragera kuri finale bakubita gusa ikintu ca mbere ntinyira match imwe keve finale ya equipe imwe irakinwa iratsindwa ntikinwa finale iratsindwa ntikinwa ivuga ati tuze gukosora amakosa twakoze mu myaka iheruka mu myaka itatu iheruka bakambara umudari ari naco kintu Musongati nayivuga ati sove sezo yanje ntwaye ku president nzona sohoke mu mikino yo ku mugabane wa Afrika urumva ni match capitale kuri Flambeau du Centre no kuri Musongati kuko zose bazokina nko gupfa no gukira kugira iki baronka amafaranga basove saison branche yabo birumvikana Salum kiganiro twariko turakorana kirangiriye ndagushimire ndagukengurukiye cyane bakunzi ba JCTV kiganiro twariko turabashikiriza kirangiriye ngaha tubasaba gukora subscribe commentaire n'amapartage menshi hama tuzosubira ku munsi wa kabiri